ndashima Imana hano ko ndi kumwe n'abavyeyi bandeze. Hamuriko murabona aba bakozi b'Imana bamutama Pascal, bamutama Leopold barakamfitiye, n'abandi batama dufise ngaho. Aba n'abavyeyi banje mu buryo bwiramvuye, tubakomera amashi menshi. Aho rero niho nakuriye muri iryo shengero Methodiste Libre. Mbere nagomba ndabamenyeshe ko ndi umujenama muri iryo. Yesu ashimwe. Imana yarakoze kutugira ico turi uyu munsi, ariko kandi turashima ko kuva n'igihe ivyo tuvyinjiriyemwo, ikintu nkengurukira Imana gushika uyu munsi nuko ntigeze nshira hasi ukwizera Imana yacu, ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. Sinigeze nshira hasi. Ico kintu narakigumyeko. Iyo ndavyibutse muri kino gihe bintera amashimwe akomeye cyane. Nagomba ndabasabe yemwe, murabona buraca bugacana yandi. Ejo wewe Imana irashobora kugutera iteka, ukaba diregiteri, ukaba umushinga amateka, ukaba umushikiranganji, ukaba iki canke kiriya. Nagomba ndakwibutse, ntuze wibagira iyo byavuye. Umenye ko iyo Mana ihambaye. Ikintu mukwiriye kumenya ni giki, kandi nca ndangiza. Nagomba ndababwire nti ibi vyubahiro mubona tugiramwo birahera. Sivyo ga yemwe? Ibi vyubahiro mubona tugiramwo haragera igihe bigahera. Urashobora kuba uri umuntu umeze neza, uvyibushe, bwacu ugasanga ibintu vyabaye nabi. Urashobora kuba uri umuntu ugira mu muduga mwiza, umerewe neza, ariko ejo mu gitondo bakazorondera uwo muduguri bakawubura. Imana idufashe. Mugabo ngira ndababwire ikintu gikomeye. Abaririmbyi baciye hano bavuze ikintu gihambaye. Ati yewe uwakoreye uwo mwami amuhemba neza. Amuhemba neza. Muramugumako rero. Mumugumeko, mumugumbire, mumucakire, mutamurekuye nawe ntazobarekura. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.